ku mabarabara murabibona, mu masoko murabibona, mu mirima. Mu Burundi turanatombora ivyema biba bihari, kandi ivyema biri no mu bundi bwoko. Hari aho usanga ari intengwa, hari aho usanga ari ubundi bwoko ugasanga umenga ni inkore, hariho n'ibindi byinshi bigomba kumera nk'ivyema, navyo nyene bashobora gukaranga bakagira agafu, bakongera bakabishira no mu mantuze mu buyi cyane cyane bw'abana, ugasanga intengwa, inkore n'ubushaza, ugasanga buri muri ubwo bwoko. Mugabo uno munsi ni ivyema, ibiyoba mu gifaransa bavyita arachide. Kaze rero mwese turabire hamwe akamaro k'ibiyoba. Rero ibiyoba ni kimwe mu bifungurwa by'ibinyantete. Murazi ngene biba bimeze, ivyema vyamira mu kuzimu, navyo bakabitonora kurya batonora ibiharage ariko vyamira hejuru, ni ibintu biba biboneka. Mugabo ibindi vyamira mu kuzimu, hanyuma bakabisoroma, ugasanga n'akantu nyene batonora bakarya ikiri indani. Ego rero ni mu bwoko rero bw'ibinyantete. Ego tumenyereye kandi ko biribwa ugutandukanye. Murazi ko ushobora kubisoroma ukiva nyene ku murima ugaca ushoka ubifungura. Mugabo ibiharage navyo bitonoye ukabikura muri kaya gashishwa kavyo ntushobora kubifungura. Ariko ivyema ukibikura mu murima uratonora ugaca utangura kurya. Nukuvuga ni ubwoko bw'ibinyantete bafungura ari bibisi. Ibigori ntushobora kubifungura utabanje kubyotsa. Rero cyo kimwe n'ibiharage canke izo ntengwa canke izo nkore, urinda kubikaranga canke ukarinda kubiteka iyo bitekwa, kuko inkore baraziteka, intengwa baraziteka, ivyema navyo nyene barabiteka canke bakabikaranga canke bakabisyamwo ifu. Mwumvise ko bashobora kubigiramwo ubuyi. N'ivyema rero muramaze kubona yuko ivyema navyo nyene barabisya rimwe rimwe bakabicanga n'ubwo buyi, irindi bakabicanga n'ibifungurwa kurya nyene bagira nk'ibirungo. Ego murumva ivyema biri kwinshi, rero babirya uko bitandukanye, barabikaranga uko, hanyuma mukabona ari ivyo vyema turiko turafungura aho nyene ku mihanda, ku nzira. Babikaranga batabikaranga nico kimwe. Rero murumva biri mu binyantete bafungura ugutandukanye. Kandi ivyema barashobora kubikoramwo ibi mubona badandaza mu alimentation, bigakora bakabigira kurya nyene, ntibiba ari ubuyi ahubwo bari ubuyi bugize butari amazi, kurya bategura ubuki canke bagategura n'ibindi, bagategura bleba, bagategura ifromage. Ivyema navyo baraheza bakabitegura bakabishira mu gacupa nka kurya bategura ubuki, kurya nyene ugasanga babijanye muri alimentation, nagomba mvuge pharmacie, bakabijana muri alimentation bikaba, ugasanga ni vyiza, bagaheza bakabifungura nyene ugasanga biraryoshe. Canke ivyema bakabikura ko tujya dushishwa hagasigara utuntu tumeze nk'udusate, hanyuma bagashira mu dushashi bakabijana muri alimentation bakagira. Mugabo ibihambaye nuko mwomenye yuko ivyema baheza bakabikoramwo ibitandukanye. Nico kimwe nuko ivyema usanga biri mu byo bashobora kuba bahinguramwo ino miti dusanga muri pharmacie, aho ushobora gusanga harimo kenkina nyene, ugasanga babikoramwo iyi miti ivura malaria. Ivyema navyo bashobora kuba babikoramwo n'ibindi. Murumva rero yuko ari igiterwa bafungura bitandukanye, rero kiba gifise ukungene bagikoresha bitandukanye, mugabo byose bikagaruka kugirira neza umuntu.
tugire ko tubabwira akamaro rero kavyo kuba bijya ari bibisi. Mwumvise ko bashobora kubijya babikaranze canke bikaba ari bibisi bakaba babiseye hanyuma bakabigira nk'ibirungo mu bifungurwa. Turiko tuvuga aba babifungura ari bibisi kubihekenya na karorero. Urumva ko ubu bifunguye ari bibisi utiriwe urabicisha ahandi hantu, uratonora hanyuma ugaca wihereza, kuko ivyema ntabwo birinda umunyu canke ngo birinde ibindi bintu, ibirungo n'ibindi canke iki. Ivyema bibisi birifitiye vyo nyene akanovera kavyo, uca wumva yuko indani vyifitiye uyundi munyu. Ugaca urenza ko urya babishirako igihe bariko barabikaranga, ni kugira biryohe cane, nayo ubundi biba bisanze biryoshe. Si ikintu kirinda kugusaba umunyu nk'ibitoke utetse uko irengarenga. Urazi ufunguye irengarenga ata munyu uriyo, canke umusoma, canke ibiharage watetse bitagira umunyu, canke imboga muri rusange zindi zitagiramwo akunyu, urumva yuko bidaheza ngo bimirike. Nubundi kugira bimirike ni nkuko wofata ibirungo bindi ugateka, mugabo ugategura isosi nziza imeze neza, ntushiremwo umunyu, wumva bitameze neza. Ariko ivyema vyovyo ntiwirirwa urashiramwo ikindi kintu, ugomba kubifungura ari bibisi uko nyene uhekenya, birafise akanovera kavyo vyisangije. Rero iyo uvuze uti ibiyoba bibisi, abenshi baraheza bakumva ivyema bibisi ugutandukanye. Turagusaba rero kugira ngo wumvirize, kuruguture amatwi wumve neza. Rero ni uwuhe muti none uva mu vyema? Ivyema rero biravamo umuti uvura ico bita typhoid hamwe na estoma. Hanyuma utigute, dushaka rero kubabwira ingene uca ubifata. Twavuze typhoid canke estoma. Urabigenza gute? Urafata ibiyoba bibisi ukabisekura canke ukabisya kugira ngo uronke ifu yavyo. Urumva benshi barabisya canke bakabisekura. Bijya bahora badandaza mu bifungurwa barabisya, ahanini barabisekura kugira ngo ubone yuko urose ifu iyobe inacanganye n'udutetetete duto duto. Nayo ubundi ugiye kuyisya gose irahezwa cumenga ni nk'ifu y'ibigori canke iki. Ariko iyo basanzwe bakoresha ntabwo iba ari iyo, barayisekura muri twa dusekuro duto duto baheza bagakoresha. Ni ibi rero turiko turavuga, urabisekura canke ukabisya ukaronka agafu kavyo. Rero uhejeje ugaca ufata ibiyiko 4 vyako gafu ugaca ushira mu gikombe, ugaca ukanyiramwo n'amazi y'inanasi yose. Urumva mu biyiko 4 ugaca ukanyiramwo, hanyuma ugaca iyo nanasi bisanzwe ibihiye neza, apana za nanasi zazindi urabira n'inyuma ukavuga uti ino nanasi ntabwo isosa, ntabwo inahiye. Ugira inanasi ihiye ubona ishobora kuzana amazi nyene ameze neza, ugaca unwa ubwo nyene. Ako gafu k'ibiyoba bibisi karafasha ku muvyeyi, karafasha ku muvyeyi iyo yabuze amonkwa n'amaberebere. Navyo bigenda gute iyo ushaka kuyiha umuvyeyi iyo yabuze amaberebere? Uraheza ugafata ifu y'ibiyoba itari nke, nk'akarobo. Akarobo urumva ntiba ari nke, ukayikoramwo agasosi. Uca wumva rero yuko umaze kuyikoramwo agasosi yuko uba wayibirije ku ziko, ugakoramwo agasosi katavanze n'ikintu, katavanze n'ibindi bintu. Hanyuma ugaca bakita ako gasosi bakita umutotele. Hanyuma ugaheza ugaha uwo muvyeyi yabuze amaberebere. Rero nahatazi uwo munsi, ejo bukeye araza, na hirya y'ejo akaza. Urumva yuko atari ibintu vya danje.
si ibintu bihenze. Akarobo k'ivyema ukunda gusanga ari nk'ibihumbi 2 1,500. Rero ku muvyeyi akeneye amonkwa ameze neza, muca mwumva yuko tubarangiye umuti umeze neza. Rero ivyo vyose uwo muvyeyi arabikora nk'imisi nk'itatu, uwo muvyeyi akaba yarose ico umwana ashaka, amaberebere. Rero kurya ivyema bibisi uca wumva ko ari kubihekenya ku bantu bagifise amenyo nyene yiyemera, birafasha cyane ko umugabo nawe nyene agira umwimbu iyo yahekenye ivyo vyema udasanzwe kubyerekeranye n'imbuto ziwe. Nico gituma uzobona bavuga yuko umugabo canke umugore burya ashobora wumva ngo yabaye ingumba canke yabaye iki. Hari n'igihe agenda kwa muganga bakamupima, mugabo hari n'igihe baheza bakabona yuko izo mbuto ziwe zidaheze ngo zikomere cyane. Rero baraheza bagaca bakurangira imiti canke bakaguha imiti biciye muri farumasi kugira ngo ushobore kuyifata wumve yuko ziheze zigakomera, hanyuma ukagira umwimbo wawe mu byo ushaka kwimbura. Rero ibi biyoba biraheza bikohereza umuntu, bikamworohereza uwo muntu yahevye amavuta yandi. Urumva yuko ushobora kugenda kwa muganga bakakubwira bati heba amamesa, uheba amakoto, uhebe n'ibindi bintu bivanye n'ingwara ubugwaye. Mugabo urumva bakubwiye ngo uheba amamesa, ugaca ugenda ugaca utegura urategura vya vyema, kagasose k'ivyema. Urumva biraheza bigaca bisubirira uwo muntu yahevye amavuta ku mvo zitandukanye, kuko iyo afata agafu k'ivyema yaba yagafata mu bifungurwa kujya ugira nk'ibirungo, yaba yagafata uko twababwiye mu gasose nyene kaba kameze nk'agapotaje. Rero biraheza bikagufasha, bigatuma ibyo ufungura biryoha na rirya. Twababwiye yuko ivyema vyifitiye byo nyene akunyu indani, naho tokwirigura ashiramwo umunyu, murumva yuko ivyema bifise akanovera. Niko ngomvye kubabwira kanya kanovera rero k'ikintu, haba mu vyamwa, mu mapapayi, haba mu mapasteke, ikintu cyose so kumva gifise akanovera, haba mu ivoka, mu bijumbu, mu misigati, hajya biba vyifitiye umunyu wavyo canke isukari muri rusangi, ukumva rero biraryoshe. Rero biraheza bigatuma iyo ubikoresheje, twariko turavuga ku bantu babujije gufungura mu ibifungurwa biba birimwo amavuta, ivyo vyema rero bizoheze bigufashe, bigaheza bikagufasha kugira ngo wumve warose ibikwiye. Kandi amavuta y'ibiyoba rero nta ngaruka mbi zayo zihari. Nta muntu n'umwe arigera kubwira ngo ntufungure ivyema, nta n'umwe. Uretse ko rero ivyema biba bifise vyinshi akosora mu mubiri, nta n'izindi ngorane zindi afise, yaba amavuta, yaba iyo fu, kaba ako gapotaje, ako gasosi, nta kintu na kimwe ivyema bitogukorera. Urumva rero biraheza rero bikaza kugufasha no mu bindi bintu duhava tukubwira mu mwanya uza. Reka batumirire amate, batudugirize akaririmbo nko mu misegonda mikeya, turagaruka tuje tukubwira ivyiza vy'ivyema. Mudukundire rero dukomeze n'ikiganiro cacu. Rero nkuko twagiye tubabwira yuko haba harimwo karya gafu kakandi bakoresha mu birungo, hakaba harimwo aka gasosi kakandi twababwira mutavyibagirwa yuko twababwiye yuko kaya gasosi gafasha abavyeyi babuze amonkwa, no kuvuga amaberebere. Muco mwumva rero yuko mwokihereza
burya twongeye turavuga nko kubyerekeranye n'ingene umuntu ashobora gufata ivyema twababwiye ko biba bitandukanye ariko reka tubabwire aka kamaro kari mu mavuta hariho n'amavuta y'ivyema mbe muramaze kuyabona muzohore mugenda murabaza muti none turangira amavuta turabingene ameze gusa amavuta yahinguwe cyane musanga zimvye sinzi rero yuko abantu boheza bakayikorera ingene bahora bakora kijya kintu cy'igifungurwa bita tofi muramaze kumva ko bayitegurira mugasanga imeze neza hanyuma ikindi gihe niyo twaronka umuntu abidusigurira neza tuzomenya ingene bategura aya mavuta y'ivyema twumve yuko twobibabwira rero dushaka guhera ku vyiza vy'ivyema ego ku vyiza vy'ivyema twabitanguye ariko durahera ku vyiza vy'amavuta y'ivyema rero duhere ku cambere ni ico bita mu gifaransa antioxydante l'huile d'arachide est antioxydante no kuvuga amavuta y'ivyema atuma umuntu atagira atagira imicafu ijya micafu ituma umuntu agira ibindi bibazo ni nk'uko wovuga ngo icuma muramaze kubona icuma ari nk'umwango amaferabeto yagiye araribwa ugasanga yabunzwe ukuntu cyane ibi vyuma ukunda gusanga biri mu bwogero canke ahari utuzu twasugumwe muramaze kubona yuko biheza bigaca bibungwa n'ingoga bigaca bihera n'ingoga bijya rero biba byagiye ko ibintu bita ama oxydant aya ma oxydant muca mumva yuko rimwe hariho ibyo usanga biva mu mubiri nka kurya usanga hari umwanda mukuru uko bagenda begereza canke sinzi ngene bigenda ugasanga umuryango ucungereye toilette niko no bivuga ugasanga wagiye urafatwa no dutonyanga duke tumwanda mutoyi ugaca usanga burya bwarara nyene buba bwavuye indani mu muntu bikaba ari byo bituma ico cyuma kigenda gihura n'ivyo bita amahuye ugaca usanga ayo amaoxide byagiye ko bibaye bibi ugaca usanga icyuma cyaboze rero no mu muntu aya maoxide wumvise ko ashobora kuba ava mu muntu ibi biheza bigaca mu mwanda mutoya bikaza no kugira ngo umwango ikintu cy'icyuma kibungwe muca mwumva ko biva mu muntu rero aya ma antioxidant ari mu muntu murumva yuko byinshi bisohoka biciye mu mwanda mutoyi ibindi bigaheza bigaca mu iyashu rero aya mavuta y'ivyema araheza agatuma iyi microbe iva mu mubiri w'umuntu ivamwo kubera iyi microbe iyo yiganziye umubiri w'umuntu habaye ibi vy'ibitunwa cyane nibi rero biba byakozwe mu nganda biheza bigaca biza mu muntu harimo n'ibinure by'ibifungurwa twihereza nk'inyama canke ibindi bintu biba birimo ibinure byinshi nk'amavuta muramaze kumva amamesa yo wihereza menshi n'amakoto nyene hariho ubwoko bw'amakoto nyene nayo nyene iyo wihereza menshi biheza bigaca biza bikagira ibyo vy'amaoxida bimwe bikavamo ibinure ariyo magrese n'ibindi rero aya mavuta y'ivyema iyo wayariye biratuma ibi byose umubiri uza ukoga bimwe ukabisohora biciye mu mwanda muto ibindi ukabisohora biciye mu iyashu arico gituma abantu bababwira bati nimugire sport kugira ngo ibisanzwe biriko birigira stoke kwistoka ni kujya kuntu ibintu biza mu mubiri wawe bikagumayo ukazosanga umuntu nta n'akayashu abira bya bintu bica biguma muri we mugabo wagenda muri sport bigatuma iyi yashu isohoka no kuvuga imyanda iba iriko irasohoka igenda nubwo biruko rero murumva rero yuko waba uri mutoya waba uri mukuru waba ukuze
ngombye kuvuga bajya bagenda batiterura canke bageze mu zabukuru canke bagizene, nta n'umwe atarekuriwe kugira siporo. Rero biratuma aya ma-oxidant nako aya ma-oxida ibi bigenda vyankiriza umubiri w'umuntu bigenda bivamwo. Rero wafunguye ivyema ntibize bikubuze no kugira siporo, bizotinda rero bigufashe no kugira ngo ushobore kugira ibi byo kugubwa neza, ibi vy'amantuzeye byo kugubwa mu mushishito, ibi bita régulation des troubles ziba ziri mu mushishito, bizotuma uri kuragubwa neza mu mushishito atangorane, imyanda isohoka imeze neza mu gihe uba wariye aya mavuta y'ivyema. Rero aya mavuta y'ivyema nayo aranakosora ico bita les troubles kandi intestinaux mu mara, biratuma amara yawe amera neza. Benshi bagiye batubwira yuko kujya kuntu ubona umuntu cyane cyane w'umugabo, abadamu ntaco no bivuga ko kubera bobo hari igihe bavuga yuko iyo umudame hariho amafenomene yipasa iyo bamugiriye cesarienne, yuko hari igihe mu nda hiwe hadasubirayo cane nk'utagiriwe cesarienne. Kijya gihe utagiriwe cesarienne uca wumva yuko baheza bakamutenga nk'igitenge mu nda kugira ngo mu nda hasubire indani. Mukaba mwari mubizi yuko inda iyo harimwo umwana iba bombe ukuntu ikaza imbere, ariko iyo bakugiriye cesarienne hariho igihe kubera ububabara badaheza ngo bagutenge ca gitambara canke igitenge kugira ngo inda isubire indani. Ngombye kuvuga ku bantu b'abagabo, abapapa, yuko ushobora kubona afise ukuntu inda niniya, rimwe ukama wibaza ngo hajya ngo hariyo ibyo yafunguye, hari n'igihe atavyo abafungura. Mugabo twatahuye yuko indani mu ma-intestin mu mara ukunda gusanga indani hariyo ibintu bimeze nk'imyuka ukuntu biheza bigatuma aya ma-intestin nako amara aheza azaravyimba, insogi nizo nshatse kuvuga muri rusangi, insogi zikivyimbira indani hakaba hariyo ibintu bimeze nk'untuze nk'ibintu vy'imiyaga nyene. Rero iyo wafunguye aya mavuta y'ivyema biratuma ugenda ku mwanda mukuru, bikaza birasohokana rero n'iyi myuka, bigatuma mu mara horoherwa hakamera neza, bigatuma umuntu yarafise inda nini yaho ukuntu bigenda biragabanuka kubera aya ma-oxidant aba ari indani agenda arasohoka uko ugenda wihereza aya mavuta y'ivyema. Murumva rero yuko ku mpande zose amavuta y'ivyema aba akenewe. Hanyuma hari ikindi mu gifaransa bavuga prevenir. Prevenir ni hahandi wumva ikintu kimeze nk'icurere. Icurere ni ikintu kiza nk'igicuro. Hariho abamaze kuba bagendereza ngo ngiye maze kumva ngo mfise igicuro mu kiganza, ngo mafise ngo umuntu ngo aza kundamutsa canke ngo ukaba ngo ufise igicuro ku maguru, ngo bacita umugendo. Ibi byose rero ni bakubwira prevenir ikintu kiza imbere yuko ikintu kiba. Rero hariho ivyitwa mu gifaransa trouble cardiovasculaire, ibi bituma umutima wumva ugiye kugira ibibazo, ari biho haheza hakava ibi vy'ama hypertension. Imbere yuko utangura kumva wababaye mu mutima canke bakagupima mu mutima, haraza utuntu twimbwa, aritwo utu tuntu two kumva ugenda urakocagurika ukuntu, ukumva utuntu tw'udusongasonga mu mutima, canke ukumva umubiri utuntu tugenda dushikagura umuntu buke buke. Rero aya mavuta wayariye biroroha kumva yuko umubiri wawe hariho ikibazo kigiye kuza, hanyuma ugaca usimbira kwa muganga. Nico gituma mu gifaransa bavuga yuko l'huile d'arachide
prévient les troubles cardiovasculaires par sa richesse en oméga 9. Rero ni ukuvuga aya mavuta y'ivyema arafise icyunyunyu kimeze nk'icyunyunyu kiri mu bwoko bwa omega y'icenda. Iyi omega rero iyo wariye ayo mavuta y'ivyema biratuma biza bikakubwira yuko hariho ikibazo ufise mu mubiri. Rero maze kumva icyo kibazo, utwo tuntu rero ugenda wumva utahorana wariye ayo mavuta y'ivyema, biragutuma uca ugenda ukarondera uwo muntu aho nyene wumva icyo kibazo, utwo tuntu tugenda tugufatira ibicuro iki, uca ubaza ubijejwe bivanye n'agace uba uriko urabona ko ikibazo. Hari kumva ikibazo mu bice byo mu mutima, hari kumva ibibazo mu mitwe, mu bwonko, hari kumva ibibazo mu oturuye y'ibihimba by'irondoka, canke kumva ibibazo ku maguru. Ico gihe uca wumva rero yuko uca ugenda ukumva wo kwitura umukardiologe canke ajejwe vya urology, canke ivyerekeranye n'amagufa canke ingwara zo mu mutwe, aba psychologue canke n'abandi bantu, kugira bumve yuko hari ikibazo mu byo basanzwe barize kihari. N'amavuta rero akomeye cyane ahanurwa ku bantu bazahajwe nako kandi bisigasiwe n'ibi bikurikira. Hari ico bita arthrite. Iyi ngwara ya arthrite sinzi ngene no yivuga mu Kirundi. Hakaba n'iyindi ngwara muzo kumva yitwa atherosclerose. Mumva ko yangoye no kuvuga mu Kirundi, sinzi ngene no ikubwira. Rero hakaba n'ikindi mukunze kumva ku bantu bagwaye imitima yuko bagiye bafatwa n'ivyo bita cholesterol. Hakaba no kuba warafashwe na diabete. Hakaba n'ikindi bita douleur musculaire, vyo murumva yuko uheza ugacubabara mu mitsi, ni kubabara mu mitsi. Hakaba n'ibindi bita prevention, ibi vy'ama prevention y'ama insuline, kuko zya insuline batera mu muntu burya haba hariho izindi bita insuline ziri ndani muri vyo. Ariyo mpamvu bagutera insuline ziza gufasha izo zindi zitakibasha mu mubiri w'umuntu. Ni ikibazo cha insuline. Iyo ufise ikibazo cha insuline nico gituma bagutera izindi insuline kugira ngo zigaruke zitume umubiri ugaruka biciye ku basirikare b'umubiri bawukomeza. Hakaba n'ikindi bita syndrome métabolique. Iki naco nyene sinshobora kukikubwira mu Kirundi. Hariho n'ikindi bita trouble cardiovasculaire, inayivuze kuvyerekeranye n'ibi vy'ivumbuka ry'imirindi y'amaraso. Ibi navyo murumva yuko ni cardio ico bita cœur gushirako vasculaire veine, arico gituma ari imitsi iba ifatanye n'umutima. Rero hakaba n'ikindi bita trouble digestif. Iyi nayo gaz, ico n'ikindi bita ballonnement, vya bindi nababwira kuri babagabo cyane cyane. Ku badamu birabaho nabo nyene, mugabo navuze ko nabo bifise ivyo bita mu Gifaransa amaka particulier, kuko hariho kuba inda iri ballonné vyatewe n'ukungene bakugiriye cesarienne ntisubire kugaruka à l'état initial, canke ku rwego inda yawe yariko naho waba uvyibushe canke utavyibushe. Hakaba ibi rero vy'amatrouble digestive, ibi vyerekeranye n'umushishito n'amagaze, vya bindi nakubwira biba biri mu nsogi canke mu mara, bituma maravyimba ukabona mu nda haravyimbye, arico bita ballonnement. Rero hakaba n'ibi bita ulcère de l'estomac, mu Kirundi ari vyo bita ututuvyimba tuba turi mu mushishito.
ibi byose nakubwiye, ibi by'amakolesterol, diyabete, durere vasculaire, ibi by'amamaladi coronarienne, ibi by'amasendrome metabolique, cardiovasculaire, n'amatouble digestive, n'amagaze, n'amabarorema yo mu nda, ibi byose wariye ivyema biraheza bikagira ukungene bigenda bivugwa canke bigabanuka, ugasubira kumva bimeze neza nko mu nda n'ibindi. Rero kugira ngo ivyo vyose bishoboke, nuko wogenda urumviriza ico akamaro k'ivyema muri rusange ko kugirira. Mugabe ibi vyose twababwiye yuko amavuta y'ivyema aheza akaza agakora buri kantu. Ego rero n'ibintu byinshi umuntu yogenda ababwira, kandi byagiye bivugwa n'abadogiteri badasanzwe, harimo uwitwa Dr Mathieu Torosi yagiye akora ku byerekeranye n'ibi. Twagiye tubabwira antioxidant, harimo ibintu byo guhema n'ibiki, n'ibintu byinshi, ibi by'ama risque de cancer n'ibiki, ibi by'ama maladie cardiaque. Ariho kumva yuko kugira ngo dushobore kurwara amakanseri hariho n'ibiterwa n'ibifungurwa tugenda dufungura, nko gukunda inyama zo mu magopo n'ibindi, hagufungura inyama nyinshi canke amafi yo mu magopo. Murumva yuko mwaheza mugafungura ibintu biri naturel. Ni nkuko twagiye tubabwira yuko twogenda twihereza ibintu kama n'ibi bindi. Rero ntivyasaba yuko amavuta y'ivyema twogenda tuyakura mu vyagiye bikogoregwa mu nganda zo hanze canke mu Bushinwa n'ahandi. Vyari vyiza rero yuko twiga kubyikorera, tukiga basi gufungura iyo fu y'ivyema, abafise uburyo bakabishira nyene mu birungo byabo, ugateka mu bifungurwa, mu mboga, muki canke kubitegura uko nyene twagiye turabibabwira. Ego n'ibindi byinshi. Kuvyema rero bifise ubumaro budasanzwe kuvyerekeranye n'amavitamine. Turashobora kubabwira vitamine yitwa B9, iyi nayo ikunze kuhanurwa ku bantu bafise imbanyi. Muce mwumva abantu bafise imbanyi ko nabo bakeneye ivyema we, barabikeneye kuko irabafasha. Iyi vitamine B9 turaheza tukayisanga mu vyema, igaheza igafasha abadamu bibungenze. Hakaba no kubura ico bita, akabamo no kubura ico bita cuivre. Iyi cuivre iyi nayo irabafasha mu byerekeranye n'ivyo bita cardiovasculaire, ku byerekeranye n'umutima. Iyi cuivre rero murayisanga nyene mu vyema, sivyo none? Hakaba nibi vya B3, iya B3, iyi vitamine ya B3 nayo igufasha kuza umenya yuko hariho ico bita risque de maladie cardiaque, ibi vyo kugenda wumva usimba umutima cyangwa kumva umutima urababara, cyangwa iyo wirutse ukagira isemu ryinshi. Ibi vyose iyo ufunguye ivyema harimo icitwa B3. Iyi B3 iraheza ikagufasha kugira ngo ize iragabanya ibi. Hakaba n'ivyitwa vitamine E. Iyi nayo ikagenda iba muri aba bantu kunda gusanga bavuga ngo bashaje kare, ukabona umuntu w'imyaka 20, 30 ugasanga imisaya yaraje. Ego hariho ibiterwa n'ubuzima bubi, gufungura nabiki. Rero mugabo urumva iyo rihereza ivyema birime, mwe muri ruguru rimivyema, namwe muri Bujumbura mu bisume mufise amafaranga. Harimwo no kugabanya kubona yuko umuntu agiye gusaza cyane, ibyo bita fonctionnalité ya anti-âge. Iyi vitamine E rero usanga muri ibi vyema,
iba irimwo ni vitamine E, iragufasha kudasaza n'ingoga. Niko kungene usanga umuntu nubwo yoba afise imyaka 70 ata kibazo kuvyerekeranye n'amafresher, muramaze kuvyumva. Hakaba ya vitamine vitamine B1 kubera twigeze kubabwira B3, turababwira B9, ubu tugeze muri B1. Usanga mu vyema irabafasha kugira ngo haboneke amaglycide. Glycide ni muri bwa bwoko butatu dusanzwe tubona, hariho lipide, glycide bitanga inguvu. Glycide rero ni ntanga nguvu. Muca mwumva iyi vitamine E dusanga mu vyema yuko ituma umuntu agira inguvu, ni ntanga nguvu. Vitamine rero iyi vitamine E kandi iri essentiel, irakaze cyane mu vyerekeranye n'umutima canke mu vyerekeranye n'imitsi y'umuntu. Uramaze kumva yuko umwana mutoyi canke uyundi muntu ashobora guhaguruka yari yicaye hasi, ukumva ariko arakocagurika mu mitsi, ukamubaza uti none bite vyawe, akaca kubwira ati ndababara. Ibi vyose biraheza bikaza bigatuma imitsi yawe isubira kumva ubukomezi, ata kibazo na kimwe uriko uragira. Rero basubire batudugirize akaririmba kugira ngo dukomeze ego. Turakomeza n'ikiganiro cacu rero nkuko twariko turabibabwira. Rero mu vyema harimwo ibintu vyinshi. Rero nkuko ushobora kubangira wariko urumviriza ino radio, twariko turavuga ku vyerekeranye n'ivyiza vy'ivyema. Tugeze rero yuko mu vyema tubabwira, twababwiye amavitamine atandukanye, hariho B1, hakaba B3, hakaba B9. Twavuze vitamine E igufasha mu bintu vyerekeranye no gusaza n'ingoga. Hakaba na B1 twagiye tuvuga yuko igufasha mu vyerekeranye n'inguvu no kuvyerekeranye n'umutima wawe canke imitsi, no kuvyerekeranye no kukungene ubwenge buba bumeze, icitwa système nerveux. Ukungene umuntu ushobora gusanga yaravutse ameze neza mugabo mu bwenge hakaba harimo kwibagirwa, hakaba harimo n'ibindi bibazo bitandukanye. Rero muca mwumva rero yuko ivyema bifitiye akamaro abantu benshi. Rero niyo mpamvu rero abantu twategerezwa kubyihereza cyane. Ni ibintu byinshi no kurirwa ndababwira muri izo ntangarugero zose dukunda gusanga mu vyema. Tugerageje rero kubasigurira, nibaza yuko mwagerageje kubitahura. Mu ntanga marara rero twari twababwiye yuko ubifungura kwinshi, twongeye turashirako n'amantuzeye n'amavuta. Rero twongeye gusubiramwo uko twagiye turabivuga. Twababwiye icambere kindi yuko bibafasha mu magara y'umutima n'imitsi, ariyo bita santé cardiovasculaire. Rero kubera ivyema bitunze mu vyerekeranye novuga amagrese ni ibinure bibafasha kugira ngo bigende neza. Hakaba no kugabanya vya bindi vy'amakolesterol, ndiko ndabasubiriramwe ivyo nagiye ndababwira, hanyuma bigatuma umutima ugira amagara meza. Hanyuma ikindi cya kabiri bigatuma ibiro vyawe bigaruka ku murongo. Urashobora kubona umuntu agira ibiro vyinshi, agira umuvyibuho urenze. Mu vyema haba harimwo ivyo bita amaproteine n'amafibre atuma haba mu vyema haba ico bita satiete. Satiete ni ukungene wafunguye ivyema wumva uruhutse, utekanye, umeze neza,
wabiriye rero urumva yuko utaca usonza n'ingoga. Akarorero ko gusonza n'ingoga wafunguye ni nk'akarorero kuko wo kwakira isosi, agasosi nyene k'indagara simple, ugaheza ugaca ugakoza n'ubugari bw'ubududu, ni nko ku murango canke mw'ijoro wagomba uzombwire mu gitondo ingene usanga umeze. Urumva rimwe rimwe ku bantu kenshi bakunda kubahanura yuko uretse ngira abanyembo babikunda, nuko iyo uriko urafungura kaya gasosi k'indagara canke ugaca ushirako n'ubugari bw'ubududu, wagira inyange canke wagira iki, mugabo ukaba ari ubugari bw'ubududu, byari bikwiye yuko uheza ku rundi ruhande ukagira utundi tuboga nk'uduharage nyene dukeyi canke ibindi bintu kugira mu nda hagire umuremo. Urumva waciye ushiramwo rero ibi vy'intuze ya vy'ivyema, biraheza bigatuma mu nda harema cane. Urumva waraye ufunguye ivyo utovyuka guterura umuzigo, vyokunda babandi bikorera imizigo, amakara, imiceri, iki ibintu biremera kwishantiye, murumva yuko hari igihe utovyamako, utokwamako ubugari bw'ubududu. Rero niki rero cyo kuba wafunguye ivyema harimwo ico bita satiete, niba nshatse gusigura kugira wumve yuko wafunguye ibirimwo ivyema, birarema mu nda ku buryo wumva bimara ikiringo kirekire ku buryo hagera aho ufungura ibindi utarasonza cyane. Ego hakaba n'ikindi kigira gatatu icyo bita sante oseze. Sante oseze n'amagara y'amagufa. Muramaze kumva sijya mbere tubabwiye ibyerekeranye n'amagara y'amagufa. Icya mbere ukunda gusanga amagara y'ibyerekeranye n'amagufa afata abantu bose guhera ku mwana mutoya, kuko ndamaze kubona abana bashika babiri muri Roi Khaled bagiye babungwa amagufa yo ku mirundi, kandi ugasanga umwana w'imyaka 9 kugera ku 12 ugasanga yabunzwe. Ujumva uti none vyagenze gute kugira ngo ashobore kubungwa amagufa? Birumvikana ku muntu akuze yuko bishobora kuva no kuzindi ngwara, mugabo umwana mutoyi nawe biba vyagenze gute? Aho biba byaraciye uca wumva rero yuko gufungura nabi ntiwovuga ngo ni uko guhekenya gusa. Gufungura nabi ni nk'uko wovuga ngo muhira dufise amateke, dufise ibijumbu, reka tubirye iminsi yose kubera nyene twifitiye ikindi kibazo cyo kuronka ibitoke, kuronka ifu y'ibigori, kuronka y'ubududu, gucanga, reka twigumire kuri ibyo. Ugaca usanga ego mu mateke hariyo ivyo uba ukeneye, mugabo hariho n'ibindi wategezwa kuba ukeneye mu ifu y'ibigori, y'ingano, no muri ino fu nyene y'ivyema, ugaca usanga wigumiye ngaho. Rero kubera ano magufa aba akeneye ibi vyunyunyu twakubwira no mu vyema biba birimwo, ugaca usanga ntavyo wafunguye. Uhereye ku mudame, umuvyeyi ukiri mu nda yiwe atavyo yigeze afungura, no kuvuga hari ivyunyunyu watanguye kubura ukiri mu nda, canke aya mavitamine ukayabura ukiri mu nda. Wasokoro kukaza habona akaguhata ibijumbu, n'ubundi ivyo mu bijumbu bikaba ari vyo uronka, ivyo mu biharagi ntubironke, ivyo mu bushaza ntubironke, ivyo mu ntete z'ibigori, mu biraya n'ahandi ntubironke, ugaca usanga ya magufa yafashwe. Rero muri ivyo ivyema bikinga uca wumva rero ko harimwo n'ivyema mu byo bita sante oseze, biraheza bikagufasha kuvyerekeranye na phosphore, kuko icitwa phosphore ni cyunyunyu, hakongera hakaba magnesium. Ibi rero muraheza mugaca mubisanga birimwo mu vyema, kuko iyi phosphore na magnesium na fer n'ibindi nivyo bituma amagufa akomera. Murumva rero yuko biba bikaze. Hariho n'ikindi icitwa source d'énergie, inkomoko nziza y'inguvu. Wariye ivyema biratuma ugira inguvu cyane. Ego
biraheza bikagufasha mu byerekeranye no gutanga ingufu zikomeye kandi zizomara igihe kirekire. Biraheza rero bikagufasha cyane. Hariho n'ibindi byinshi twagiye tubabwira nko kwama proteine twababwiye hari izitwa lipide, vya bindi vy'intanganguvu, ndemamubiri, insanganyangaburo n'ivyo vy'ibi vy'ama lipide, proteine, bisanganya ingaburo byose nivyo vy'ibi twagenda tuvuga mu Gifaransa. Rero aya yandi mavitamine abakaze twagiye tubabwira vitamine E, hariho magnesium, hariho zinc, bituma iyi zinc ibi bitatu, iyi vitamine E, vitamine iyi magnesium n'icyunyunyu, hakaba na zinc. Ibi rero birafasha mu byerekeranye no kungene umubiri ugukora k'umubiri muri rusange. Biba bimeze nka kujya imodokari yakozwe kujya nyene uyibona, mu gihe akuma kamwe konyene gacomotse karashobora gutuma imodokari ihagarara ntisubire kugenda, kandi ubona ifise amapine, ukabona ibindi rabifise gitorera gifise mugabo agatsinga kamwe kakayibuza kugenda. N'umuntu rero niyo mpamvu twari tukwiye kugenda turaraba buri kimwe cyose, buri kantu tubuze, tukiyumvira kujya kw'imodokari idashobora kugenda itarosa akantu kamwe mu bwo ibuze. Imodokari irashobora kubura amazi yashuhiwe ikanka kugenda, amazi yashushe ikanka kugenda. Nawe umubiri wawe urashuha, ni kuzuba nihe ukawima amazi, kandi wumva n'imodokari iyi yakeneye ica yihagararira, nawe ntiwumva ko wogira ikibazo mu gihe utari kurafata ibi bintu baguhanura. Baraguhanura gufata ivyamwa, bakaguhanura kunywa amazi buri munsi, kubera ibice byinshi bitari bike bigize umubiri w'umuntu harimwo n'amazi, kandi ari ku rugero runini ukanwa amazi. Rero utahanyoye ukaza wumva ngo umubiri wumye, wabuze icyunyunyu, nk'akarorero vitamine E wayibuze, wagenda kwa muganga bakakuhandikira kunywa amakinju nk'atatu buri munsi, ni ukuvuga ilitiro 4.5, ugatangura kurira ngo jewe ngo ngenda ku mwanda mutoyi, kubera utigeze uyanwa ku rugero wategerezwa kuyanwa, mugabo akagera igihe bayakwandikira nka kujya k'umuti wa malaria. Nibi bindi rero icyo twoheza tukabahanura gufungura ivyema, ntiwategezwa kuba uriko urabibwirwa ukundi, wategezwa kuba ubirimwo uriko urabikora atangorane. Rero nimugire amahoro, mwubahwe mwese. Twongera tubabwira yuko gufungura ivyamwa, gufungura ibibindi mutamenyereye, biraheza bikagufasha. Icambere, hari ibintu abantu bagenda bikaze ku mubiri w'umuntu. Hari icambere, gupfa y'amagufa, murumva umaze kubungwa amagufa yuko ari ikibazo. Ikindi cya kabiri, mu ubwenge harimo umutima, hakabamwo imitsi isoza amaraso, ibi by'amacardiovasculaire, hakaba n'ibi biro, hakaba n'ibi bya estoma gufungura, hakaba n'ibi byo gukingira igitigu kikabikora. Mugabo abantu benshi baraheza bakaca bacankiriza mu kunwa inzoga nyinshi, zimwe zidunda ubwonko nyene. Rero hakunwa ibi, kandi murabona yuko mushobora gusanga mwanyoye n'ibirenza 10,000, gufata amacupa 2 n'ibindi. Yahebe muguri ivyema mu bijane, ifu y'ivyema ntirenza 5-2 vyame kwisahani yanyu, ibirungo vy'ivyema vyame ku masahani yanyu. Hako mwiyahuza ibinyobwa ataco bizana, ni mujye ivyema. Twababwiye yuko atangaruka mbi nimwe bigira ku mubiri w'umuntu. None ariko hageze yuko umuntu agwara, nkuko iki kiganiro ari kiganiro kigenda kibabwira vyiza mwogenda mufata kugira ngo mugire amagara meza, ntimwari mukwiye kubyirengagiza, kuko umuntu umwe agwaye mu muryango bituma abandi bahungabana. Uku kugenda kukugwaza umwanya akazi, ibindi wari gukora bigatakara n'ibindi byinshi. Murumva yuko umuntu umwe iyo atakaye, intama imwe iyo itakaye mu ruhongore rw'Imana,
abantu nibo bagira ibibazo. Iyo umuvyeyi atakaye mu muryango, iyo umwana atakaye mu muryango, iyo papa agiye, iyo mama agiye, haba hari igihengere kinini cyategerezwa kugira, cyategerezwa kuba yariko aragifashisha abandi bantu. Rero uku kungene abantu bagenda badafata ibi binyobwa byiza, imicungwe, inanasi, ibibindi, imitakavero, ibiki, ugaca usanga bagiye gufata ibinyobwa mvanganda canke aho gufata isukari yo mu musigati, ugaca usanga yagiye gufata isukari yindi ikanamuzimba, kandi imisigati yari myiza ku mubiri wiwe, buri munsi genda yifatira twa tundi twa sensa, ugaca usanga agiye gufata isukari yindi ku rugero runini, ngo nuko aronka amafaranga, ariko mu minsi bigaca birangira vya bindi byose bigenda bifata abantu byabafashe. Rero uno munsi twari kuvyema. Rero ivyema mugende mubigire abagenzi banyu, hanyuma muzokwibonera ivyiza byavyo. Ikiganiro cyariko kiremeshwa na Ndikuriyo Meransi n'agahindukira. Rero iyi yari Radio Uhuru. Mukomeze rero muhezagirwa n'ibiganiro byiza byayo. Murakoze.